Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Murisanga. Murisanga ku munsi wa kabiri tuganira abakenyezi, abigeme, ibibazo vyabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi vyinshi bijanye n'ubuzima bwabo. Mu Burundi mu kwezi guheze kwa 10 ku itariki ya 24 gushika kuri 29 harabaye amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga. Abayitabiriye bavuga ko iri ari mu bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi. Abakenyezi bari mu mashirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushira inguvu mu guteza imbere umukobwa n'abagore bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitabira ibindi bikorwa vya politike. Rero nivyo tugiye kuganira mu kiganiro Murisanga cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe turabararitse ku mbuga zacu za Facebook, murungike nimero yanyu kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo canke ivyumviro. Radio yacu adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA. Ikaze mwese. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. radiyo ijwi rya Amerika nk'uko muvyumvisa ku karirimbo katwibutsa ko tugiye mu mwanya w'ikiganiro Murisanga ku munsi wa kabiri. Tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, amagara yabo, ibikorwa vyabo vy'iterambere n'ibindi vyinshi. Mu Burundi mu kwezi guheze kuva ku itariki ya 24 gushika kuri 29 amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga yarabaye. Abayitabiriye bavuga ko aya mahiganwa ari muri bimwe bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi, cyane cyane abandi bana b'abahungu. Rero abakenyezi bari mu mashirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushira inguvu mu guteza imbere abana b'abakobwa bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitwararika ibindi bikorwa. Rero reka twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye akadushikiriza mu ndwi ziheze aho ayo mahiganwa yariko araba mu gihugu cy'u Burundi. Amahiganwa yahuje ibihugu 8. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hama tuje mu kiganiro nyezina. Aho hambere hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubu nyabona yuko hariho ivyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumirwa. Wari umwigeme Emmanuel wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi avuga ko urukino rwo gusiganwa ku ikinga rwahinduye byinshi uko yahora abonwa mu kibano. Umwaka weze nashika mu wa 5, mu wa 4, mu wa 6, ariko ubu nyabona ko biriko biraza. Aho hambere barashobora kumura ndi kwikinga cyangwa bakabona undi mukobwa ari kwikinga bakavuga ati urya mukobwa arashira isoni ibintu nk'ivyo, ariko ubunya baratanguye kuvyakira. Akarushe nuko nyatuko turakira n'ibindi bihugu birimwo abigema baza gukina hano mu Burundi. Ivyo biratuma benshi batahura bakanabikunda ndetse hari icyahindutse cyane gose kubera aho hambere ngo nta mukobwa ngo yurira ikinga. Hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubu nyabona yuko hariho ivyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumirwa. Narisaniyo Mutoni wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero izwi nk'iya mbere iturukamwo abanonotsi benshi kandi babunyoye mu guhiganwa ku makinga niko abibona. Baratwitaho
icyo dukeneye barakiduha natwe rero turashoboye ntabwo ushaka kudukumira turashoboye ntabayoboye ko dushoboye. Ngonga aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashimishwa hanini n'imiterere y'u Burundi ku banyonzi b'ikinga. La compétition s'est passée bien, c'est très bon. Ihiganwa riko rigenda neza cyane ugereranije n'iwacu hashashe gusa ahari imisozi n'ahantu haduga turiko turinanata kugira turonke umusaruro mwiza. Adelphine Nifasha w'Igihanga hari kindi kimunyura kurusha kubona abakobwa bahora bikumira basigaye baja habona no mu mahiganwa manini. Abakobwa n'abantu bitinya ariko uravye ibikore biriko birakorerwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ibintu by'akarorero ku bana babigeme. Noterakamo abandi bigeme nkanje ko bogira ishaka n'umwete wo kuba mu mwuga wo kunyonga ikinga, bagira intege, bagira inguvu, bagira ishaka n'umwete. Ariko babazwa no kubona atabikoresho bigezweho we n'abagenzi be bafise. Asaba umukuru w'igihugu akunze kwiyita umukunzi w'urwaruka kubasahiriza. Nk'abo turiko turahiganwa bava mu Misiri, bava mu bihugu bitandukanye Cote d'Ivoire, Benin n'ibindi bihugu bafise amakinga ateye imbere y'agaciro. Saba indogozi yacu iturongoye muri iki gihugu cacu ko yodufasha materiel y'uru rukino. Beorine Bucumi w'Imakamba mu manuko afise uwo mwitwarariko nyene. Tukaronka nk'amakinga twoshobora gukoresha yakomakomeye kandi yari ku gaciro kaniniya kuko ayo dukoresha afise ibitesi bitoyi ntabwo yanganya n'ayandi y'abandi bakinga. Nifasha hamagarira abaregwa nkawe kutitinya no kutikumira. Habone barere n'abasigura ko umukino wo kwiruka ku makinga ari nk'izindi nkino zose zishobora guteza imbere abantu. N'uburyo buraboneka tukiteza imbere. Cyclisme ni sport nk'izindi nk'umupira n'ibiki. Liliane Nshimirimana arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bakorera mu gisata c'inkino mu Burundi avuga ko hatewe intambwe itari nto mu bijanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nkino. Uko niko yabisiguriye Ijwi ry'Amerika. Biriko biraza buke kera twari tuzi ko inkino ari iz'abagabo gusa. Mugabo uye turabona abagore bagenda mu mahiganwa abakobwa, turabona abagore bari mu barongoye inkino. Nta giharuro nyezina novuga ndatanze mugabo ubuye kuntu mu nkino zitandukanye hariho igisata kijejwe inkino z'abigeme mw'ishirahamwe ry'urukino ubwo ariko bwose. Ndagira nti iyo ni intambwe kandi turababona no ku bibuga ivyo kera batari bamenyereye ugasanga barimo no mu nzego zifata ingingo mu barongoye imigwi mu barongoye amashirahamwe. Nshimirimana twarishirahamwe ry'abamenyesha makuru bakora ku nkino hamagarira abakenyezi kuzijukira. Bwa mbere na mbere n'umukenyezi n'umwigeme bwabo kubera yuko harabayeho kwikumira muri kahise mwifatiye ku mico n'imigenzo kumbura. Ibyo rero ngira nti ni byiza yuko abakenyezi n'abigeme bwabo babirengera bakarengera iyo mico yo kwikumira. Kandi biranagaragara ko hariho bamwe usanga bakumira. Abakenyezi bari muri politike abasaba gushira inguvu mu nkino nk'izo bakoresha mu bikorwa vya politike. Kenshi kugira ngo inkino z'abagabo zitere imbere bashigikirwa n'abandi bagabo. Abakenyezi nabo nogira nti bari muri politike kugira baharanire ibibanza muri politike babiharanire no mu nkino. Tubona abakenyezi bari mu ntwaro, tubona nabo barongoye imigwi, tubone bari ku bibuga baje gushigikira abakenyezi bagenzi babo, gutyo bizoheza bitange inguvu n'ishaka ku banonotsi b'abakenyezi bagire bati turafise abadushigikiye natwe. Uyu ni umwaka wa kabiri Uburundi butunganya amahiganwa yo gusiganwa ku makinga y'abigeme ku rwego rwa Afrika. Ijya mbere ryabaye umwaka uheze. Uyu mwaka ibihugu bititabiriye kandi zari zatumiwe ni Tanzania n'Uganda mu gihe ivyarungitse abanonotsi birimo Misiri, Benin, Cote d'Ivoire, Kenya hamwe na Congo. Mu kiringo c'imisi 6 kuva ku wa mbere abo bigeme bariko bazunguruka Uburundi bahereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu burengero Mwaro Gitega hagati na hagati Rwigicankuzo mu buseruko Muyinga Ngozi mu buraruko hamwe n'umurwa mukuru wa politike Gitega aho bazohingukira. Eroje uri Kaneza Ijwi ry'Amerika. Arakoze cyane mugenzi wacu Loje Kaneza yakurikiranye iyo nkuru y'amahiganwa mpuzamakungu yabaye mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa 10. Arakoze cyane. Reka rero twakire umutumire uno munsi. Twagize amahirwe yo kuronka umwe mu bari muri ayo mahiganwa. Umwe mu bari muri ayo mahiganwa yabereye mu Burundi ni Bucumi Beoline nkuko mwavyumvise mu nkuru twumvise yararimwo. Bucumi Beoline urakoze kufatakanya ko kuganira natwe kuri ayo mahiganwa y'abigeme mu gihugu cy'u Burundi. Kaze neza mu kiganiro muri Sanga. Beoline uherereye neza na neza hehe mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya? Ku mutumba wa Range zone Muyange komine Nyanzarake intara ya Makamba.
Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. None Beoline, tubwire muri make aya mahiganwa abo mwari muri kumwe mwiteguye gute kuyajamwo, yagenze gute muri rusange? twovuga yuko yagenze neza bivanye na nivo turiko, kuko twebwe amakinga dukoresha ntabwo ameze nk'ay'abandi. Dukoresha amakinga mvuge muri make ari munsi yayo twe dukoresha, bo bafise amakinga bakoresha yafise agaciro kanini kuyo twe dusanzwe dukoresha. Ego aya mahiganwa yarabahaye kandi akaryo ko kuhura n'abandi bigeme bo mu bindi bihugu basanzwe nabo nyine bagira amahiganwa nk'ayo. Vyari bimeze gute kumenyana nabo, kuganira nabo? Mwararonse akaryo ko kumenyana? Ego bivanye n'ukuntu ubusanzwe uzi nk'ururimi, kuko tuvuga indimi zitandukanye, mwarashobora kuganira bivanye n'uko usanzwe uzi igifaransa, mwarashobora kuvugana n'abavuga igifaransa. Uzi icyongereza naho nyine mwarashobora kuvugana n'abavuga icyongereza. Udashoboye naho kuvugana nabo bazi icyongereza cyangwa igifaransa, bivanye n'ukuntu hariho usanga hariho umuntu avuga ururimi rumwe, cyane cyane nk'abarundi ni bake usanga bazi nk'indimi. Urakoze cyane Hama. Beoline, iki ni ikiganiro giha ijambo abanyonye biradijwi rya Amerika, nabo nyene mu kanya tuza kubaha akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro bijanye cyane cyane n'ingene umwigeme afatwa mu kibano, cyane cyane yagiye mu bijanye n'amahiganwa yitwa ko yobara y'abagabo canke y'abahungu. Ariko mbere yaho reka kandi kabazo kerekeye uko wakiriye mugenzi wanyu umwigeme w'umurundikazi yashoboye kuronka ikibanza ca kabiri muri ayo mahiganwa. Nk'uko bivuze hari harimo ibibazo by'uko mutari mufise amakinga akomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise. Wakiriye gute kubona umwe muri mwebwe yarashoboye gushika ku ntambwe y'umudari wa kabiri, kuko turumva ko hariyo ibindi bihugu vyaronse ikibanza ca mbere n'ica gatatu? Navyakiriye neza kuko yashoboye gukoresha ingufu zafise kandi arashobora gushika. Cyambere na mbere twoshimira Imana yamufashije agashobora gutangura neza kandi agaheza neza atasanganya ngize, kandi agashobora kuja mu kibanza ciza, ikibanza ca kabiri. Ego twari twizeye kumuronka uno munsi, uyo nawe akaba ari Emanuela Rukundo. turaza kugerageza kubana tumugerageza kumuronka ku murongo wa telefone. Twagerageje ariko agatelefone ntikakunze, ariko turaza kubandanya tugerageza kugira ngo nawe nyine twumve uko vyari bimeze, iyo ntsinzi ngene yayakiriye, n'ibindi vyinshi vy'urugendo rwanyu nk'abari mu mahiganwa y'amakinga cyane cyane hagati mu gihugu. Ariko reka tuje ku mirongo ya telefone. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene barifuza kubaza ibibazo, gushikiriza ivyiyumviro muri rusange. Reka mpere kuri Jean Bimenyimana. Jean, amahoro neza? Amahoro neza cyane, turabumva i Bujumbura mu Burundi. Ni vyiza kwijana. Urakoze cyane, ni byiza Jean. None wewe nk'uko twabishikirije ku rubuga rwa Facebook, kumbure waba wabibonye mu kibano umwigeme umukenyezi ku bijanye no kuba yoja mu mahiganwa nk'aya makinga, bavuga ko ari ay'abahungu canke abagabo, wewe uvyakira gute? Kumbure n'aya mahiganwa yabaye mu Burundi uyavuga kwiki? Jewe icambere novuga ni uko mbanje gushimira kwanza uwo mwigeme wacu mu Burundi atishishikara mu kindi gihe uzoronke ikibanza ca mbere. Rero ikintu novuga kuri ivyo, mu bisanzwe mu Burundi wacu hari aho umuhungu n'umukobwa babona yuko bafite ubushobozi bumwe, na cane cane nko mu gisagara ca Bujumbura canke no mu bindi bisagara. Hakaba hari n'abandi bo hagati mu mitumba, mu misozi, batabona uruhara rw'umukobwa urwarigo, mbere badashima n'ibikorwa nk'ivyo yoba akoze biteza imbere igihugu nawe bikamumenyekanisha. Mbere jewe nkacangirira ko ndabavunira n'akagohe nk'abavyeyi baba bameze bene uko, ko bohinduka bakabona yuko umwana w'umukobwa afise icamaze nk'umuhungu. Jewe nk'aho mperereye nko mu gisagara ca Bujumbura, ndabona abakobwa bamwe ari abatagifizero,
ndabona abakokayi ku mamodokari amakwasiteri twidefurasamwo ni ukuri biranshimisha kuko mbona yuko bafise ijambo ubu nabo agateka kabo kameze neza cyane. Rero nagira intera kamo nsozera, nagira intera kamo leta ko ibi byo ko abakobwa bihangira imirimo canke n'ibya siporo ko yobatera intege cyane mbere no gusumba urwego abagabo twaba bategejeko. Murakoze, ndabashimiye. nkigufise ku murongo Jean Bimenyimana wavuze ati usigaye ubona n'abakenyezi cyangwa abakobwa bagira taxi velo, none mu buryo babikora ni kihe kintu kumbure gishobora gutuma bamwe n'abandi babigaya? Yoba ari inyambaro, yoba ari uko badabishoboye, batanga uvu bafise, ibituma bamwe bamwe batavyakira vyoba ari nk'ibi? Urakoze cyane. Ngaho naho inyishu imwe nobanza nkaguha ni uko n'abantu b'abapfasoni n'abigeme bomenya yuko bafise uruhara co kimwe n'abantu b'abagabo, kuko ubwabo barisuzugura hamwe hamwe ukumva ngo kirya byose sinogishobora, kandi ubona yuko afise ubumenyi yogishobora canke haba no mu nguvu ari bikorwa n'inguvu ashobora kubikora. Rero ibintu bijanye n'ibyo nk'abatagisivero n'akazi gasaba inguvu, mugabo jewe ndamaze kubona abakobwa atari bake bakagiyemo kandi baragakora. Rero mu kibano hariho ababashima kabisa bakavuga ati ego ni intwari, n'abandi nabo babasuzugura. Nicyo gituma navuze yuko notera intege abo bakobwa ahubwo uwo mwuga bakawujyamo, umwuga uwo ari wo wose w'inguvu, yaba ibintu bya mekanike, yaba ibintu byo gukora n'inguvu, byose bakabijyamo bakabimenya nk'abantu b'abagabo. icyo gihe rero bazoca bagira liberite ikwiye, uwo ari we wese abubahe. haca ngira ko nkebura n'ababasuzugura ndababwira ati niba bareke bakore kuko barashoboye. Turabashimira cyane kabisa, barashoboye. Ego turagushimiye Jean Bimenyimana ngaho i Bujumbura mu Burundi. namwe mura ego heka ngaruke ku mutumire wacu Bucumi Beoline kuco wiyumvira cyangwa kuco ushikiriza ku vyerekeye ivyo Jean ashikirije, hama wongere wishure ku bijanye n'ivyo yavuze bijanye no kwisuzugura, ati abakenyezi abigeme barisuzugura, nawe uko ubibona? Alo Beoline? Ego niko nabibona. Alo? Ego turakumva. Ego ivyerekeye uko abakenyezi canke abigeme bisuzugura birahari ntiyabese. Hariho nk'umuntu aba yaratanguye nk'umwuga w'ikinga bivanye nk'aho abaye, ugasanga ararihevye bivanye n'uko zirya nyambaro twambara nawe bikavana n'aho yakuriye. Bamwe baca bamutahura kutariko bivanye mu mico y'ikirundi ya kera ngo umukobwa kare ngo ntiyanyonga ikinga ariko ubu asigaye ari nyonga. Rero baca bagutahura kutariko bakakwiyumvira uko atariko, n'amajambo kanaka yakavugwa ukaca usanga nk'umunyonzi kanaka yahora ari umunyonzi, ukaca usanga bivanye n'amajambo avugwa, bivanye n'aho aba, bigatuma yocika intege, bigatuma umenga yobivamwo, bigaca bituma rero umenga urakengeretse, uragayitse, ariko ntabwo uba ugayitse. Urakoze cyane. Reka ego duhe ijambo undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Dufise Niyonzima Emmanuel. Amahoro neza? Amahoro. Murahora komeye? Yego turaho. Duga ku ijambo. Ku kibazo cy'abajyanye n'abapfasoni abadamu n'abana abigeme. Ego. Ndibaza yuko ariko ubuvera imigenzo ya kera ikaborohereza cyane. ariko uko bigenda biraza buhoro buhoro niko abapfasoni n'abigeme bagenda barabimenyera. Ego. Bisaba rero ko bogira inguvu, ako kantu katuma
katuma basuzugurwa cyangwa bahagira isoni mu kazi bariko barakora bakamenya ko atakanirwa n'umudakiza bakagerageza kuko nabo inguvu barabufise ubwenge barabufise ariko bakamara amakaminuza hanyuma bakiga ibikenewe byose ubuhoho nk'abubatsi bariho abubatse amazu bagasukara n'amazu ni nacyo gituma umwuga wose babona boshobora gukora ko bukora batavuze ngo barasuzuguritse ahubwo tugasaba abundi mu cyimbo kuvuga ati twese tumenye yuko umuntu w'umwigeme cyangwa umupfasoni turakora akazi uko bashoboye ahubwo yoshyigikirwa agashyirwa n'igihugu kugira ngo n'abandi babonereho. niyo nzima uravuze ati urabemereye kuri wewe ubona ataco bitwaye ko bokoresha amakinga canke bakagakora nk'uko bivuze imyuga ibona yo bateza imbere. Rero tuvuge nko gutwara ikinga ari ibintu vyo kwiyunguruza bisanzwe, sinzi ko wubatse canke utubatse, ariko nk'umukenyezi wawe afashe ikinga canke yiguriye ikinga ryo kuza ariyunguruza, wewe wovyakira gute? Si ikintu co kumuteza imbere, si ikintu co kuja ku kazi, ariko avuze ati je ndashaka ikinga ryo kugenderako kujya kuntu abagabo bafise ikinga bagenderako, wewe wovyakira gute? yewe ndabikunda cyane nakore mu byo akoreramwo no kutuza by'amakinga arabicuruza. birasa umukozi aba yahaye nk'akakinga ugakomerera kubyara canke nkabona ari hagufise umuntu ingene ashobora kuja kuritora ndaba agashobora kurisunika mugabo kubera ko twahuye akuze bikaba bisaba yuko atagize hakiri kare ndabo iyo agize hakiri kare nkabona bishoboye iyo ntacyo tunabitonegera kuko nk'abaza amakinga muri iki gihe naho ingendeshwa baduhagaritse bijyanye n'amakinga n'amamoto n'abapfasoni bari bamaze gutera imbere babona yuko kugora abashingantahe babo batwara abana kwa muganga cyangwa ibindi bibazo abagabo batari hagufi byahora bibafasha nko kujyana abana ku mashuri afite ubwabo moto butoya ukubona moto butoya asanzwe amenyereye ikintu ntacyo byari bitwaye ntabyo ntacyo ntara kuko yewe ubuzima ndetse muri bwinshi cyane mbona yuko akazi kose umudamu ashoboye kugakora ndamuha uburenganzira bwe akagakora kandi ndabona binezerewe. Urakoze cyane ku nterurano yawe niyo nzima Emmanuel, turagushimiye. Ego hama ngaruke kuri Bucumi Eline. Twumvise ko bamwe mu bagabo bamwe mu bashinga ntaye bavuga ko atakibazo babibona yuko umukobwa cyangwa umukenyezi akoresha ikinga. None ga Beoline, wowe abavyeyi bawe ugitangura gutwara ikinga bo babibona gute, bavyakiriye gute? yewe abavyeyi banje babonye ntangwe gutwaza ikinga cyane cyane nk'ibyo byo kuja mu mahiganwa. Nagiye mu mahiganwa narisanzwe kuva mu buto bwanje sanzwe nyonga ikinga bisanzwe nyine nk'uko umuntu hari inyonga ari muhira canke hari ibyo agiye nko kuzana ko yikorera agaca ashyira ku ikinga narisanzwe ntwaza ikinga. Rero cyane numva barahamagaje ko ihiganwa ry'abanyonga amakinga canja kwiyandikisha muri niyandikishije muri bo hama camba muri batatu ba mbere canda byinjiramwo uko hama abavyeyi banje bavyakiriye neza kuko narisanzwe ndari inyonga nubwo ntari umunyonzi serukiragihugu canke ntari umunyonzi anyonga inshinga akaja mu mahiganwa narisanzwe ndari inyonga. Ni ikintu kimenyerewe ngaho Inyanzarake usanzwe uherereye, ni ukuvuga aho uri mu kibano basanzwe bamenyereye kubona abigeme n'abakenyezi ku makinga? Ego ne basanzwe babimenyereye abakenyezi banyonga amakinga cyangwa abakobwa banyonga amakinga, ariko ntabwo bari bamenyereye babona abakobwa baja mu mahiganwa. Rero babonye ugiye mu higanwa bivanye kujya kuntu ugiye muri siporo muri antrenema cyangwa uvuga ugiye muri siporo nyene yo kunyonga ikinga y'irya nyambaro wambaye bivanye n'ukuntu wahora wambara ukundi bakaca babona inyambaro ihindutse niho amajambo acagwirira. nayo ahandi ho bari basanzwe bamenyereye nyine babona abakobwa banyonga amakinga. Ego kumbure navyo nyene turaza kubiganira ko vyerekeye inyambaro kuri abo bashobora kuba badashima izo nyambaro canke bafise ico babivugako. Reka twakira uwundi munywanyi kuri Ijwi ry'Amerika, turafise ku murongo wa telefone Nitanga Simon. Amahoro neza, kaze mu kiganiro. Simon ndumva agatelefone kamugoye, reka tuje kuri Julius Munezero. Julius, amahoro neza?
amahoro kuri twese ntare. uraho urakomeye? Nta kibazo. Julius ubyumva gute? Nge uko mbibona kuri ibyo by'uburinganire, nge uko mbibona mu Rwanda aho ndi ubu ngubu mu Rwanda rwose, kuba umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore yaba ari atwara igare cyangwa akora undi murimo wahoze kera witwa ko ari uw'abagabo, bimaze kugenda bisa naho nta gishya kibirimo. Bimaze kugenda bigaragara ko uburinganire kuri buri hantu hose byamaze gufata indi ntera, bimaze kuzamuka tugereranyije inamize ko byari bimeze. Ku bijyanye ubu ngubu niba wenda munabyumva, mwarabyumvise, yaba umunsi wari muri turu y'amamodoka, abatwara amagare, wenda nubwo bitaragera ku rwego rwo hejuru nko mu zindi kategori, ariko ubona ko uburinganire bumaze kuzamura urwego. none Jules, ngaho onye uherereye, sinzi ko ari i Kigali cyangwa ari mu gihugu hagati nk'uko mubyita mu cyaro, niko bimeze ku bijyanye n'iringanire ry'ibitsina, cyane cyane ku bijyanye nko kugendesha amakinga, bifatwa kumwe, bimeze gute? mu byaro bimwe na bimwe ku bijyanye no kugendesha ikinga ntabwo biragera ku rwego nk'uko abakobwa bageze ku rwego nk'urw'abahungu, ntabwo birabijana ku ijana, ariko uko biri kose hari intambwe irimo iragenda iterwa umunsi ku wundi. Bigaragaza ko harimo diferanse. Mu byaro wenda niho hakiri ikibazo bisa naho bigoranye cyane, umuco ukibagose, ariko uko biri bigenda bihinduka umunsi ku munsi, ku buryo twizera ko mu gihe kizaza rwose nta diferanse nini izaba ikirimo. Urakoze cyane Jules, turagushimiye. Hama Bucumi Beoline turi kumwe, wahoze muri aya mahiganwa yabaye mu kwezi guheze, watubwiye bimwe mu ntambanyi n'ibikoresho mufise kugira ngo mushobore guhiganwa neza. Amakinga mufise ntiyarakomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, none ubona intambanyi zihagaze hehe? Hoba ari muri ayo mashirahamwe murimwo mudashobora kuronka imfashanyo nk'uko mubyifuza? Intambanyi ziri hehe kugira ngo muronswe ivyo mukeneye kugira ngo mushobore guhiganwa kuri urwo rwego mpuzamakungu mwahiganywe mu kwezi guheze? twese twasaba yuko boshobora kuturosa amakinga akomeye kandi yafise agaciro kanini nk'ay'abandi, kuko ayo dufise ntabwo yameze nk'ay'abandi bakoresha. twese bakoresha amakinga ari munsi y'ay'abandi bakinyi, y'ayandi bihugu bari baje gukinira ino mu Burundi bari bafise. Hariho itandukaniro rinini. None mwari mwayakuye he? Mwari mwayiyungunganye mutereranya amafaranga kugira ngo muyagure, cyangwa mwari mwayakuye he kugira ngo muyaronke? Y'igihugu ya federasiyo n'ay'igihugu. Rero musaba yuko kongereza uburyo. None akamo kanyu murumva kariko karumvirizwa canke bimeze gute? Murafise icizere? Ego turashikiriza ivyiyumviro, birumvirizwa, turindiriye rero tuzorabe uko bizogenda. Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone, abandi barifuza kubaza no gushikiriza ivyiyumviro. Nsabimana Daniel turi kumwe mu gihugu c'u Rwanda, uraho neza? Muraho. Urakomeye? Yes, ndakomeye, tumeze neza. Icyiyumviro canke ikibazo? Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire uwo mwigeme Emmanuel, uwo murundikazi Emmanuel Rukundo, kuko rwose yakoze ibintu bidasanzwe, ibintu byiza kandi bikwiriye. Ikintu rero ngira ngo mu by'ukuri ko ubona ibyo bintu bitaba byoroheye buri wese, cyangwa se bigerageje ko bidahita bimuhira, mbese usanga ari inzira ndende. Adufasha dusobanure mu by'ukuri ese n'iki abona we cyagakwiye kuba ari ikintu cyafasha umuntu wahisemo gukora ibyo bintu. Ni iki mu by'ukuri abona cyamubera ubutsinzi bukomeye nk'umuntu wahisemo gukora nk'ibyo we yakoze? Ikindi atubwire mu by'ukuri ni imbogamizi ki yabonye
zari zimukomereye zamukomereye muri urwo rugendo yanyuzemo. Murakoze cyane wa radiyo yacu. turagushimiye nawe. Ego Bucumi Beoline navuze ati none ni igiki cokorwa, hari impanuro wotanga cyane cyane ku bariko baratangura kuja muri uwo mwuga, muri ico gikorwa cyo kuja mu mahiganwa? Ego Daniel abaza ati hari impanuro wotanga cyane cyane ku bariko barinjira muri aya mahiganwa, muri ibi bikorwa vyo gutwara amakinga nk'abigeme batangura, impanuro zoba ari izihe, ni igiki wobabwira? ahubwo novuga si nk'impanuro, ahubwo novuga ati ni nk'uguhimiriza uwo babyiyumvamo akagendamo abyiyumvamo mu mutima iwe, ata muntu amusunitse akagenda avuga ati je by'ukuri ndumva ndakunda ikinga, ndumva ko noshobora gushika aho abandi bashyitse, ashobora kuba nka naka, ashobora kuba umukinnyi atwaza ikinga. Bakiyumvamo yuko atagukumirwa, bakiyumvamo yuko gutwaza ikinga ari ikintu gisanzwe, umuntu wese akaciyumvamo akagikunda. Ego twakire ubundi ku murongo wa telefone ni Sibomana Mashitse. Amahoro neza? Amahoro mahoro. Ngaho urakomeye? Yego. Akabazo canke iciyumviro? Mu bisanzwe ni iciyumviro. Mu bisanzwe jewe ndi mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, aho mba mu karere karimwo imisozi, aho usanga bisaba yuko urwaruka rw'abigeme rwijukira kunyonga amakinga bivanye n'ibikorwa dukora, ingene usanga biba ibitoroshe. Ndashaka rero kubwira umuntu w'umwigeme aho ari hose yoba ariko aranyumva ko yokwigira k'uwo mushiki wacu Emanuela yashoboye gutsinda iryo higanwa mu ivyo bihugu biringaho bigera muri 5, ko nabo bogira kuraje yo kwijukira kunyonga amakinga, kuko urumva yuko harimo ingabirano nziza zo kugira amahirwe yo kugenda gusiganwa ku makinga, ugasanga baratahukanye ubushimwe. Ikindi kandi ibintu usanga bishobowe n'abahungu muri kino gihe, nabo tuca tubona ko bashoboye kuba bo bikora ku buryo bashobora kwihangira n'imirimo isaba yuko bakora ubuzi busaba yuko batwara ibintu ku makinga. Ubuzi butwara ibintu ku makinga nivyo koko, nkuko twavyumvise, hariyo abagira taxi vero, no ngaho mu Kirundo niko bimeze, hariyo abagira taxi vero babigeme canke abakenyezi? Mu bisanzwe nta batagisivero bahari, mugabo nk'uburere tubamwo hariho ahitwa Imurore, hariho abita ahantu bita ku Munazi, hariho aho bita Inyarunazi, hariho ahitwa za Marembo. Kubera amazi usanga bayavoma bayakuye kure, hariho usanga bakorera amafaranga mu gutwara amazi ku makinga, ikibido ugasanga bariko barakigurisha 500. Abandi nabo usanga amazi bataronka amahera yo kuyagura, urumva ko baca bagira amahirwe yo kugenda kuyizanira. Birumvikana ko ari umwuga mu yindi myuga yinjiza amafaranga. Ego n'umwuga winjiza amahera, urumva ab'igitsina gore barakwiye kwijukira kwiga kunyonga amakinga, kuko turabona yuko nabo bashoboye, kuko uwo mushiki wacu twumvishije ko arahitahukanye agashimwe, kandi urumva yuko bikwiye gutuma bagira kuraje nabo yo kwiga kunyonga amakinga. Ego akoze cyane. Twakira uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo ni Emmanuel nibona. Mwamire neza. Muraho? Ego tuwanyuma ndi mu Burundi, agomba mvuze ku bijyanye n'akazi k'abakobwa. Ubu nta kazi k'abakobwa kikihari mu bisanzwe. Rero ndari Bujumbura, ariko nama ndabona hariho umukobwa umwe w'umutakizero kandi arakora, agatwara abantu akabatwara hirya no hino bakiyunguruza neza atacaniye. Kanatsinda rero uko ntitwoza yuko hari ibikorwa vyoba vyaragenewe abahungu abakobwa batashobora gukora. Ahantu utanga nk'akarorero umwubahwa wacu Francine ndiyo saba ku vyo yakoze mu makungu, ivyo vyose bikagaragaza ko n'abakobwa bashoboye. Ego nivyo koko yageze ku rwego rwo hejuru cyane. Yego. Rero aho tukize abakobwa, umuntu yoshobora guha information kugira bakitabira ibikorwa navyo nyene abahungu bashobora kuba bakora. Hari n'igihe haba competition y'abahungu n'abakobwa, usanga hari abakobwa baruvye abahungu, bisize abakora rero batabikora
ata bintu byagenewe abahungu abakobwa batoshobora. Ego turagushimiye Emmanuel, akarorero keza kandi kerekeye uwundi murundikazi ageze ku rwego mpuzamakungu ruhambaye cyane, yiruka cyane cyane ku mametero 800 ku rwego rw'isi, aratsinda abanyamahanga benshi cyane aho yama yagiye mu mahiganwa atandukanye. Ego hama Beoline, nawe ubonye Francine Niyonsaba yari kariruka, yari mu bihugu bitandukanye, mwebwe mubivuga ko iki kumbure bishobora kuba bibatera intege, ariko iyo mumubonye Francine Niyonsaba namwe mukaba muri mu bijanye n'imikino n'inkino, mubivuga gute, muvyakira gute? tuvyakira neza kandi biratunezera kubona yuko hariho uwundi murundi ashoboye kwiruka n'amaguru, biratunezera cyane kandi bigatuma natwe inguvu twosha tugira inguvu. Ego reka twakira undi munywanyi kw'ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone. Dufise ni Lucky Ahmed Kwizera, dusanzwe tuganira nawe mu kiganiro muri Sanga kenshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ahmed, amahoro neza? Ahmad, amahoro muraho rakomeye n'umunsi? muranyumva neza? Neza cyane je 5/5. Yego n'ibisanzwe ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Ndagira mvuge ubu muri iki gihe nta mirimo y'abakobwa cyangwa se imirimo y'abahungu ikibaho, bose barasa nk'aho bafite imirimo imwe, bakora bimwe. Ibyo by'uko abigeme bashobora kugendera ku magare ni ibintu bisanzwe, ahubwo ikiba gisabwa ni ukubyumva ndetse no kuba leta z'ibihugu zabiha ingufu, nazo zikabemerera cyangwa se zikajya zibaha ubufasha nk'uko ziha urubyiruko rw'abahungu. Ugasanga ese ari nk'ubufasha buri muri finance cyangwa se ubufasha bushingiye wenda ku bitekerezo, bakabaha ubufasha. Ndebye nko mu Rwanda usanga nta muhungu nta mukobwa, bose ni bamwe. Usanga no mu mashuri bose barigana, ntawe avuga ngo ngewe ngo ndi umukobwa cyangwa se ngewe ndi umuhungu. Usanga bose ari bamwe kandi imirimo bagomba gukora aba ari imwe. Ntabwo ari nka kera wasangaga umwana w'umukobwa usanga yibanda mu bintu byo guteka, kwita mu rugo, ku mirimo yo mu rugo. Ubu ngubu imirimo yose isigaye yarafunguriwe buri umwe wese. Nabwira ndetse nabaza wenda nk'abo bigeme batsindiye iyo myanya, nta gitekerezo bashobora kuba basaba leta ko wenda yabafasha mu kubaha nk'ayo makinga agezweho kugira ngo babashe kuzajya batsinda amarushanwa. Ni nk'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze. Tukunda kubumva ijwi rya Amerika mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Kwizera tukigufise ku murongo, turabona ko bamwe batashobora kuba babibona uko ubibona, canke n'abandi twumvise mbere bari babishima ko ata myuga y'abakenyezi canke y'abagabo igihari. Hariho umwe kuri Facebook yanditse avuga ati aho yitwa Filemo Buyengero ati reka gushinya ni ivy'Imana itashoboye kunganisha. Wowe ivyo bivuga ko iki, ko bavuga bati abagabo n'abagore canke abahungu n'abakobwa ntibangana? Ico ubishura gute iyo uvuze uti nta myuga y'abigeme n'abahungu ihari? Umukobwa afite ni kimwe n'imbaraga umuhungu afite. Nta murimo n'ubwenge umukobwa afite ni kimwe n'ubwenge umuhungu afite. Nta murimo ashobora kuba ahezwamo. Ibintu wenda yaba ahezwamo ni ukubyara wenda no guheka abana n'iki, kandi uwo si n'umwuga. Reba mbona nko gukina umupira umukobwa yakina, kugendera ku igare naho yagenderaho, n'indi myuga yindi umukobwa ashobora kuyikora hatitaye ku gitsina yaba afite. Wakoze cyane. Ego arakoze cyane Kwizera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Turafise Leonidas ku murongo. Leonidas, uraho neza? Allo Leonidas? Amahoro Leonidas.
uratwumva amahoro uraho urakomeye ndabumva ndakomeye ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri iki cyerekeye amahiganwa y'amakinga ku bigeme cyangwa muri make imyuga y'abigeme n'iy'abahungu uyibona gute? ndabibona nyine biriko biragenda neza, natwe twari twagize intuze nyine twari dutamanye kuba natwe mwotwunganiye. Alo halo ego sindakumvise neza. turabona biriko biragenda neza. Uherereye he ga Leonidas? Yewe ndi hani Muyinga. Muyinga abakenyezi cyangwa abigeme batwara amakinga mu vyakira gute? tubyifashemo neza. Turagushimiye reka twakire n'ubundi Fabien mvuye kure. Amahoro neza Fabien. Fabien turi kumwe ku murongo? Fabien ntituramuronka, reka twakire Epitas. Amahoro neza. Mahoro neza. Uraho urakomeye? Ndakomeye. Ikibazo cyangwa icyiyumviro? Jewe icyiyumviro notanga, nubwo muvuga ngo abakobwa ngo bangane n'abahungu, je mbona nk'icyo kintu kidakunda kweri, kuko na Bibiliya amengo ntibyemeza. Iyo uvyumvise gutyo ga Epitase uvyumva ko baba bashatse kuvuga iki? Iyo bavuze ngo umuhungu n'umukobwa bangane, ubu wowe uvyumva ko biba bisigura iki? Kuko hari igihe abantu bavyumva kwinshi, hari abavuga ati kumbure inguvu, ubwenge, banganye imishahara, banganye icubahiro, banganye ijambo. Wowe ubu vyumva bashaka kuvuga iki iyo bavuze kubanganisha? Jemba numva bashaka kunganya icubahiro, navyo kweri barinze banganya icubahiro n'imiryango yo kisambuka, nivyo ukundi umugabo n'umugore bangana. Kuri wowe n'ibijanye n'icubahiro, hama ku bijanye no guhembwa imishahiro imwe naho iyo bavuze ati bangana imishahara, guhembwa imishahara imwe nta kibazo mu gihe ibikorwa bakora ari bimwe, aho nta ngorane kabisa. Hama kungana uburenganzira bwo gukora ikintu kiriya, haba ari gutwara ikinga cyangwa kudatwara ikinga, hoho uvyumva gute? Oya, gutwara ikinga n'ibindi bigendeshwa nta kibazo, by'ibintu gusa mbona batongana n'ibijanye n'icyubahiro. Hariho ibintu abagore nyene, hariho aho abagore bagarukiriza n'abakobwa, n'ahandi abahungu nabo baca batangurira. Kandi n'ubuzi, hariho ubuzi bumwe abagore bumwe nyene usanga badashoboye, kuko batanganya bamwe inguvu zo mu mubiri. Inguvu zo mu bijanye n'inguvu zo mu mubiri nyene. Rero kumbure kuri wewe ni vyiza yuko abantu bokwama batawumora neza iyo bavuze ati kungana, kuko hari ibyo wemera n'ivyo utemera ku bijanye n'uko kungana nyene. Alo? Ndakeka byamugoye ku murongo wa telefone, ariko nari nifuje kumva uko abyumva Epitase, ariko ndumva ko bimwe arabyumva bijanye no kungana, haba ukwemererwa gukora ibintu biriya, ariko ku bijanye n'icyubahiro ati ahonye sivyo. Urakoze cyane. Hama umutumire wacu turacamufise ku murongo wa telefone. Bucumi we kuvyo bamwe bagiye barashikiriza, ubivuga ku iki? Haba n'ico Epitase yashikirije ku bijanye no kunganisha canke kugira uburenganzira bungana, wowe uvyumva gute, uvyakira gute? Alo Bucumi? Beoline turi kumwe? Ego. Wacumvise ikibazo? Bimwe mu vyo abanywanyi bagiye barashikiriza ivyumviro vyabo bijanye no kunganisha abahungu n'abakobwa, canke muri make uko bavyakira, uko babifata, wowe bivuga ku iki iyo wumvise bariko bavuga ati kunganisha uburenganzira canke kunganisha ibitsina, wowe uba uvyumva gute?
kunganisha uburenganzira jewe uko ndabyumva numva yuko umukobwa cyangwa umuhungu botahura yuko itandukaniro katatandukaniro ririho akazi umuhungu yashobora gukora kajyanye n'umwuga w'ikinga n'umukobwa ko yashobora kugakora bivanye n'ukuntu abyiyumvamo. urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Fabiano mvuye kure uratwumva? ndabumva imbaraga cyane yego. jewe kandi nabanza gushikiriza n'intererano. yego turakumva. yego icyambere nabanza gushikiriza n'intererano ko mu gihe cya none abakobwa nabo nyine bakwiye gukumirwa barashoboye. nk'akarero jewe ndi hagati mu gihugu ndi mu ntara ya Karusi. Alo Fabiano, yego waruvuze? nk'icyambere noshikiriza n'intererano jewe ndi mu ntara ya Karusi. tugiye kubiraba abakobwa nabo nyene bari ku kivi barashoboye, ni ukuvuga hari ibyo usanga n'abakobwa bashoboye. ubu yariko arashikiriza yuko ngo hariho limiti hagati y'abahungu n'abakobwa, hariho n'ivyo abakobwa bashoboye usanga n'abahungu badashoboye. nko mu kibano buriya vya kera ubu vyarahagaze vyo kuvuga yuko umukobwa ari uwo kuja mu ndimiro, kuja mu gikoni, mu gikari. abakobwa nabo nyene barafise uburenganzira. njyewe nk'uko ubwanjye ndabona yuko nazirya cyane turusha zidashemeye ntizishemeye, kuko urumva abakobwa batwaye cyane abahungu nabo gitsina gabo nacyo gatwara 70. urumva yuko 30 ari zikeya cyane. ko ku rugero rwa none abakobwa nabo nyine barafise uruhara runini mu iterambere kuva mu kibano kugera no ku gihugu. akarorero nko kuba umukobwa yarabaye wa kabiri mu ihiganwa, urumva yuko iterambere kuri we kandi n'iteka ku gihugu. yego igihugu kiramenyekana mu mahanga, kiramenyekana mu makungu iyo nivyo koko umwigeme umurundikazi yashoboye gushika kuri irya ntambwe abandi mu bindi bihugu kumbure batashitse. yego. urakoze cyane Fabien, reka twakire. turagushimiye cyane. tuce kuri Bucumi ku bijanye nuko kugerageza gufata intambwe yo kugira ngo mwiteze imbere mu bijanye n'amakinga, mbega muba muja mu zindi ntara kugira ngo mushobore kugira ivyo wise guhimiriza abandi bigeme kugira ngo bashobore nabo nyene gufata iyo nzira mwafashe yo kwiteza imbere biciye mu makinga? oya kenshi ntidukunze kujyayo. Nimukunze kujayo? muguma muri iyo ntara muri? kimwe gusa tujya hamwe kenshi tuva mu ntara zitandukanye hakagira aho duhuriye, akaba ariho tujya dutangura gukorera imyitozo imyimenyerezo, tugatora nk'umuryango. urumva tuba twavuye mu ntara zitandukanye tugahurira ahantu hamwe. urakoze cyane hama muri izo zindi ntara mubona uyu mwuga wo gutwara amakinga nawe nyene bawijukira bawumenya? mu bisanzwe gutwara amakinga canke kuja mu mahiganwa y'amakinga mu zindi ntara mu gihugu mubona vyifashe gute? hariho abavyiyumvamo n'abandi usanga batavyiyumvamo. rero mu baba bavyiyumvamo harimo abavyakira neza bagashobora kuza tukaja hamwe tukaza guhura n'izindi ntara tukagira ico bita umuryango, akaba ariho dukorera imyitozo. urakoze. ego reka twakire abandi banywanyi b'ijwi ry'Amerika. ku murongo turafise Norbert uratwumva? Alo Norbert? Yiriwe neza. Amahoro. Ego. Iciyumviro. Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga.
icyiyumviro cyanjye ni uko abana b'abakobwa kimwe n'ab'abahungu bakwiye kubaha ubwigenge bagaterwa inkunga kimwe n'abandi, hanyuma n'iterambere rikiyongera mu bana b'abakobwa, ariko cyane cyane abakobwa. Na leta wenda y'u Burundi yagakwiye gufatikanya n'ibigo ikareba ukuntu yazamura urukino rw'igare rukiyongera cyane, hanyuma n'urubyiruko rw'abakobwa rukibonamo. kuri wewe ubona leta ariyo ifise uruhara runini cyane kurusha haba ari ababyeyi mu kibano canke abarezi? Bose bagafatikanya muri kimwe cyose. Ego reka kumbure na Beoline twumve niba ariko abibona. Beoline, wowe ubona uruhara cyane cyane ku bijyanye n'ibiti ko turavuga byo guhimiriza abigeme nabo nyine bakaja muri uwo mwuga canke muri zihiganwa, ni leta, ni abavyeyi, n'abarezi? Ubona byo ari bande cyane cyane bufata iya mbere? Beoline? Alo Beoline? Ego Beoline uratwumva? Ego ndabumva. Ego ubona ari leta canke ari abavyeyi mu kibano canke abarezi bufata iya mbere guhimiriza abana babigeme kugira ngo bashobore gufata intambwe nk'izo muri ko murafata? Cyane cyane leta niyo yozimiriza urwaruka rikaza kwinjira hamwe n'abandi bakobwa bakajya mu mwuga wo kuziga. Ego urakoze. Ego urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Uno munsi wa kabiri turiko turaganira n'abigeme ku kibazo c'abigeme cerekeye ukuja mu myuga itandukanye ijanye no gukora bimwe babona abandi babona ko ari nk'ivy'abahungu canke ivy'abagabo. Uno munsi turiko turaganira ku bijanye no gutwara amakinga. Umwigeme yitwa Emanuela yashoboye gutsinda ikibanza ca kabiri mu mahiganwa yabaye mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu c'u Burundi, y'amahiganwa mpuzamakungu y'amakinga yabereye muri ico gihugu. Reka twakire ku murongo wa telefone turiko turaganira n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Uwundi munywanyi ni James. James uratwumva? Yego ndabumva cyane. Ndabumva. Yego James, ikibazo canke iciyumviro? Ku cyumviro vraiment icyo nobona cyo nuko abigeme bari bakwiye kubaha agaciro kangana n'ak'abahungu, bakumigwe, bamenye koko n'abigeme nabo nyine bashoboye mu gihe babafashe, babashyigikiye, babagize soutenir, babafashije mu migambi runaka, kuko n'abigeme nabo nyine ni abana mu bandi, nabo nyine barashoboye mu gihe bakurikiranye bihagije. Ikibuze ni ikihe none ga James muri make? Ikibazo hari aho nko mu ntara zimwe za ruguru usanga abigeme bakumigwa, ugasanga nta gateka babaha, ugasanga nabo kuguma muhira, abo gukurikirana tuye nk'intungo baba batunze muhira, nabo kuja mu mirima gusa, ukaca usanga no ku ishuri iyo hageze nk'aho babatuma ibikoresho, amahera yo ku ishuri, ukaca usanga abigeme n'ubundi bavuga ati nakare naho tubakurikirana nta kazuza kanyu, nako kubera ko nta sitire yanyu tubona mwebwe. Nicyo gituma rero mwigeme akaca kumwiga uko onye, ukaca usanga n'ubuzima bwiwe akuze ataco yimarira. Ego urakoze cyane. Turagushimiye ku ciyumviro. Ego sawa kandi namwe ndabashimiye kabisa. Ego reko ku murongo wa telefone twizeye kuvugana nk'umumenyeshamakuru arongoye ishirahamwe rivuga cane cane ku abigeme, ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bavuga cane cane ku nkino. Twakire Liliane Nshimirimana. Liliane Nshimirimana turi kumwe? Umva ko tutaramuronka ku murongo wa telefone, ariko turizera kumuronka.
ego none ga Beoline uratwumva uracari ku murongo wa telefone. Twumvise ko abanyonyi b'ijwi rya Amerika bagiye barahamagara nuko tutaronse abigeme, ntidukunze kuronka abigeme kugira ngo tubaganirize bashikirize ibibazo vyabo canke ivyumviro vyabo. Abigeme ahanini baritinya ntibashikiriza ivyumviro vyabo. Wewe aho uherereye uko kuntu washoboye kuja muri ayo mahiganwa canke ugatangura gutwara ikinga, gushikiriza ijambo, ubona vyarafashije mu mibereho yawe y'ubuzima bwa misi yose, kuja habona, kuja mu mahiganwa vyaragufashije? Ego byarafashije. Harimo amajwi nsindiko ndakumva neza. Beoline, Halo? Oui, uratwumva? Ego ndabumva. Nibaza ko ati byarafashije nabyakiriye neza. Ego none wowe wifuza kugera kuri uhe rwego none ku bijanye no guhiganwa mu makinga? Ubona kazoza kagiye kuzomera gute niwabandanya ugira uwo mwuga? Ubona ari ikintu uzobandanya muri kazoza? Muri kazoza niba nkabandanya ntera imbere, njya mu bibanza byiza, nzoshobora gutera imbere. None nk'ayo mahiganwa muba mwagiyemwo, akarusho muronka ni nk'akahe? Haba ari ubu iyo midari baba bashikirije, uburyo bwoba burimwo ko uriko bariyumvira kuja muri iyo myuga, amafaranga baronka nk'ababa batsinze abangana nka gute? Allo? Beoline? Uburyo buri mu mahiganwa muba muri mwo nk'aya habaye mu ndwi zibiri ziheze bungana gute? Ndakeka agatelefone kariko karamugora Beoline. Ndamushimiye cyane kubona yafashe akanya ko kuganira natwe mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi. Dushimire namwe bwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mubandanya mushikiriza ibibazo n'ivyumviro buri munsi mu kiganiro muri Isanga. Ego mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro c'uyu munsi. Ndashimiye mwe mwese, hama ndashimiye na Nadia Taha yashoboye kwegeranya amajwi no gushira ku mirongo abanyonyi b'ijwi rya Amerika. Nk'uko bisanzwe mubandanye ikiyago ku rubuga rwacu rwa Facebook, ni radio yacu VOA, aho mushobora gushikiriza ivyumviro canke n'ibibazo kuri muri Sanga y'uno munsi n'ejo. Radio Ijwi rya Amerika, tubandanya ikiyago kuri Facebook. Murakoze cyane mwese, umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu.